Kuvaho Ubuperesi butereye igihugu ca ISREALI Igisasu rutura Hypersonic missile bataziye Fattah. Ubwirinzi bwabo bukananirwa kubimanura. Kuruyu wakane windwi iheze Igisirikare ca Amerika catangaje ko citeguye kurungika bimwe mubigize TAAD anti-missile defense system muri Israel. TAAD bisobanura ngo terminal high altitude area defense. Iyi ni defense cyangwa ubwirinzi bw'akataraboneka. Igendana n'abasirikare barenga 100 bo kuyikoresha, kandi imwe gusa ikabigura miliyari y'amadolari, kandi hakaba hakenewe imwe gusa kurinda igihugu cyose ca Israel. Igihugu ca Israel gisanzwe kirinzwe na Iron Dome, David Sling na Arrow defense systems, gusa n'ubundi izi zose zigahinduka amazi imbere ya Hypersonic missile. Igisirikare ca Amerika kivuga ko gishaka kugerageza kirabe nimba boshobora gukorora interception Hypersonic missile nk'iyi Fattah mu gihe Iran yosubira kugitera. Ese bizoshoboka? Iyi TAAD defense system ikora gute? Kubera Amerika yirungitse muri Israel isanzwe irinzwe n'izindi zikomeye. Menya byinshi kuri bino bigwanisha rutura bifashisha muri izi ntambara zigezweho, the modern warfare. Jewe ndi setting nkuko bisanzwe kuri the Mega Mind. Muhawe ikaze. Abasirikare barenga 100 b'abanyamerika umwanya wari we wese barakorokera mu gihugu ca Israel. Abango bagiye gufasha kurindika igihugu mu ntambara babamwe na Iran, cyane cyane abagwanyi rurangiranwa b'abayisilamu b'abashia Hezbollah bo muri Liban. Aba Israel yarahiye ko izohagarika ari uko batakiri mu myobo bifunyitsemo mu gihugu cyose ca Liban. Aba basirikare bagiye bitwaje igikoresho cy'akataraboneka, TAAD defense system. Iyi isobanura ngo terminal high altitude area defense, ni imwe muri defense cyangwa ubwirinzi bw'ikirere, anti-missile defense system zikoresha ubuhanga buhambaye cyane. Iki gikoresho kigendana n'abasirikare barenga 100 bo kugikoresha. Iki gikoresho cyo kwirindwa gisanzwe cifashishwa n'ibihugu nka Korea yo hepfo, Igiwan na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabo UAE. Gikorwa n'ishira hamwe rurangiranwa mu gukora intwaro, the Lockheed Martin, ngo kimwe gusa kikagugwa miliyari y'amadolari. Umukuru w'igisoda ca Amerika, Army Secretary Umudame Christine Wormuth, yindwi iheze yavuze ati, nibaza ko tworaba TAAD duhaye Israel nkuko nyeniri ni ikimenyetso kigaragaza incemezo twafashe cyo gufasha igihugu ca Israel muri uru rugamba bamamwo n'abansi babo, cyane cyane mu bitero bama bakorerwa na Hamas na Hezbollah. Aha mwibuke ko umuperezida wa Amerika Biden yavuze ko gufasha Israel ari ironclad. Ibi bigasigura ko biteguye gukora icari cyo cyose mbere no kuja hasi mu gufasha igihugu ca Israel. Uyu mudame Wormuth arabandanya ati, igisirikare gikingira ikirere nico gifisa akazi kanini, cyane cyane uravye makuba igihugu ca Israel camamwa. Umukuru ahagarikiye ukwirinda ibisasu rutura, director of the Missile Defense Project mu kigo rutura ca Center for Strategic and International Studies i Washington, Bwana Thomas Karako, avuga ati, ubwirinzi bwa misile buguha umwanya bukagushoboza kwirinda ibindi bitero byose iby'ubundi bwoko. Arabandanya ati, bisaba ko ugenda ukoresha uwo mwanya wahawe, ntabwo woca wiyicarira gusa. Nimba koko igihugu ca Amerika kigiye gukora kino kintu, no kugerageza bakaraba ko igikoreshejwe neza, kandi bakabwira Iran ko bohagarika ubwo busazi bwabo. Iryo terabwoba ry'abanya-Iran ribwirizwa guhagarara, kandi kuba ibintu byoba bibi kurenza nta kibazo, mu gihe bisigura ko izi mvururu zoca zihagarara vuba, hakugira bibe ivyamaho ubuziraherezo ngo nakamari. Iyi TAAD ni defense y'akataraboneka, igomba gukora cyo kimwe na R2, imwe muri defense zitatu Israel isanzwe ikoresha. Iyi yifashishwa mu kumanura interception, ibisasu bigendera hafi short range, no hagati na hagati medium range,
mbere n'ibigendera kure cyane long range nka intercontinental ballistic missile ICBM. Iyi TAAD yakorewe kumanura ibisasu hagati mu itazanure ry'ijuru Earth atmosphere canke no hanze yaryo, mu gihe ibi bisasu by'umwansi biba biri hafi kugera ku mwisho urugendo rwayo final stage. Itandukaniro ry'iyi systeme n'izindi nuko yoyo mu kurungika igisasu kigira counter attack canke interception, ntabwo yoyo irungika misiri ifise igisasu giturika imbere warhead nkuko izindi zose zikora. Twagiye tubisobanura mu bindi biganiro vyaheze. Iyiyo irungika misire ikoresha inguvu bita kinect, no kuvuga izana ingufu nyinshi hama yahura n'iyindi misire y'umwansi mu kirere bikagongana. Iyo misire y'umwansi igaca yibaza ko yashitse kuri target hama igaca iturika. Ni nk'umuntu yo gutera ibombe hama ugaca utera iyindi bigahurira hagati, zose zigaca ziturika. Uko niko izindi defense zisanzwe zikora. Ariko iyi yoyo ni nkuko bo gutera ibombe hama wowe ugaca utera ibuye rifise imbaraga nyinshi riko ryiruka n'umuvuduko mwinshi, hama vyahura niyo bombe, ibombe igaca iturika yibaza ngo yageze kuri target. Uhagarika ikigo Royal United Services Institute mu Bwongereza Bwana Sindach Kausha avuga ati ntahitaniye n'izindi defense Israel isanzwe ifise, nta bushobozi bufatika irusha izindi, gusa aha turabona karusho ko kongera ubwirinzi ku busanzwe buhari capacity contribution. Israel ubona yamitegwa na za drone, amarokete, ballistic missile, iradari yose uko ariko kose no kwamikanuye irangamiza mu kirere. Rero nizofasha. Munaheruka kumva ko drone yari yirenze Bwana Netanyahu, ministre wa mbere wa Israel, mu gitero Hezbollah yakoze mu rugo rwiwe. Iyi TAAD yatangwe gukogwa kuva muri za 90 mu ntambara ya Kuwait. Ifise iminwa 8, ikagira ububiko bwa misile 48 na radar iteye imbere cyane, kandi systeme yose igendera ku mapine nk'imodoka. Lockheed Martin iyikora ivuga ko imaze gukora 8 gusa. Iyi 9 ikabizosohoka umwakuza. Iya mbere yasohotse yinjiye mu kazi mu 2012 ngo kandi bamaze kuyikorera za misile za interception majana 8. Abayobozi basigaye ba Hezbollah ubona ko benshi Israel yagiye ibirenza, bavuga ko nta bwoba ububwirinzi bubateye, ngo biteguye kugwanana n'igisirikare ca Israel haba mu kirere canke no hasi. Iyi Hezbollah no bitera amadrone n'amarokete umunsi ku wundi haba mu majepfo canke hagati mu gihugu, nyinshi bakazimanura izindi zikarengana. Indwi iheze abasoda bane ba Israel barishwe, abandi 55 barakomereka mu gitero ca drone aho iki gisirikare ca Israel gikorera imyitozo. Umukuru w'igisoda ca Israel Bwana Yove Garante yarahiye ko uyu muhari uzobona ingaruka zibabaje cyane kuri ibi bitero. Iyi TAAD muri Israel izobirinzwe cyane n'ubundi bwirinzi busanzwe buhari, gusa twarabonye rimwe na rimwe amadrone canke amarokete mbere na za misile zirabaca mu ryahumye. TAAD iteye ubwoba kandi ifise radar kabuhariwe, gusa igiye kuba target nini kubansi b'igihugu ca Israel, kandi ntabwo iyi yikoreshwa mu kumanura ibisasu bigendera hasi nka za cruise missile na za drone. Ngo mbere mu 2019 hari drone basanze yaguye hafi y'iyi TAAD muri Korea yo hepfo, kandi iyi yagendera hasi ya radar. TAAD ntiyakemwe. Ese noneho ko Israeli ubirinzwe na defense zine zose, bisigura ko nta uzoshobora kumena ikirere cyabo. Ese Iran na Hezbollah bategekanye iki? Reka tubihanga amaso. Mwakoze kubana nanje, mwibuke gukanda aho hepfo handitse ngo subscribe, mu comment, mu liking, mu sharing ino video. Nkuko bisanzwe, jewe ndi Seti kuri The Megamind. Naho butaha. Stay blessed. Ciao.